Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho no muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV ubategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Ku ibohero rya Gitega ibintu byakomeye cyane, umutekano wongerejwe ku rwego rukomeye cyane. Benshi baremeza ko ibohero rya Gitega ubu ngubu ricunzwe kurenza uko ikirimba c'umukuru w'igihugu c'u Burundi General Evariste Ndayishimiye kirinzwe. Hari imbwa zicunga umutekano ndetse n'abajejwe umutekano baturutse ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Ubwoba ni bwinshi mu baryango ba General Arengiyome Bunyoni. Abegereye Perezida Evariste Ndayishimiye barafise umutima uhagaze kubera ibyo Bunyoni ashobora kuza gutangaza ku munsi wa none. Benshi bati Perezida Evariste Ndayishimiye ikosa yakora no kugumya gupfunga General Arengiyome Bunyoni. Abandi bati aramutse amupfunguye byanze bikunze arihora, nk'uko nawe nyine amaze igihe abitegura n'ibihangange bikomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Hari byinshi biriko biravugwa ndetse n'ibiriko biragaragara ku ibohero rya Gitega. Turabigaruka ko mu idonido ry'amakuru tubabwiye ndetse n'ibyaha bikomakomeye General Arengiyome Bunyoni aregwaho canke se akekwaho, ariko nanone bikaboneka ko harimo amanyanga akomeye cyane, kuko ibyaha by'agahomeramunwa General Arengiyome Bunyoni yagakwiye kubazwa uyu munsi sibyo ariko arabazwa. Hari utubazo twinshi tugiye kubaza sentare ntayinyuzwa kugira ngo ize kudukorera ko amaze igire ico ikora ku biriko birabera mu rubanza rwa General Arengiyome Bunyoni. Benshi bati uko Perezida Evariste Ndayishimiye aza kwigenza muri no rubanza biraza kugaragaza aho ahagaze, kuko biraza kuboneka neza ko igihe yaguma gupfunga General Arengiyome Bunyoni azaba ahambye ubutungane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ibihangange byakaze biravuga ko byanze bikunze igihe Perezida Evariste Ndayishimiye atanga itegeko ryo kurekura General Arengiyome Bunyoni, ibyo nawe bizabiheze kuko nta kizaba gisigaye kugira ngo abakunzi ba Bunyoni batangure kwihora. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, byonda kuri sabone canke subscribe kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Utubazo 10 sentare ntayinyuzwa ikwiriye kwishura ko neza mu rubanza rwa General Bunyoni. Mu masaha make sentare ntayinyuzwa y'u Burundi iraza gusubira gutangura kumviriza urubanza rwa General Arengiyome Bunyoni na bagenzi we. Hari utubazo tutaronse inyishu mu rubanza rwa mbere dukwiriye gutomorwa neza kugira twitwe urubanza rw'ukuri. Hano twibukanye ibibazo bigeze bivugwa muri uwo rubanza hama tukagaruke ku byo sentare ikwiriye gutomora neza. Ibitavugwa mu rubanza rwa General Arengiyome Bunyoni. Inyuma y'urupfu rwa Perezida Nkurunziza n'urwa General Adolphe Nshimirimana, Arengiyome Bunyoni niwe mutegetsi wo hejuru asigaye yobazwa amabi yaranze ubutegetsi bwa Nkurunziza muri kuva 2005 kugeza 2020. Arengiyome Bunyoni yaravuzwe mu mabi nka yose ajanye no gusesa amaraso muri ico kiringo. Igandagurwa rya Ernest Manirumva, ubwicanyi bwabereye ku kirabo Ceza Ramisi mu Gatumba muri Nyakanga 2011, ubwicanyi ndengerabutungane bwiswe Safisha inyuma y'amatora ya 2011, inyigisho za gisirikare mu kumbonerakure mu kibira Odazi muri Kongo inyuma y'amatora ya 2011, ibyaha by'agahomeramunwa byakorewe abiyamirije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza, igandagurwa ry'umushingamateka Hafsa Moses, igandagurwa rya General Atanazi Karazura, ubusho bwavuzwe mu hira iwe aho hari n'abahafungiwe bakaburwa irengero, igandagurwa ry'umupfasoni Lydia Nibogora yakora muri Regideso, inyuruzwa rya Honorable Oscar Ntasano
n'ubundi bwicanyi bwinshi butagira uko bungana. General Bunyoni yavuzwe kandi mu busuma bw'amatungo y'igihugu, ibiturire no gukoresha amabanga yiwe mu kwiba inyungu atarekuriwe. Amadosiye yavuzwemwo ni menshi cane ariko by'ukuri ntiyazanywe mu butungane. Byinshi mu byaha Bunyoni avugwamwo usanga bikwega abandi bategetsi bakomeye barimwo umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika n'abandi harimwo n'umukuru w'igihugu General Evariste Ndayishimiye. Biragoye kwemera ko hariko haraba urubanza mu gihe ibyo byaha bidakurikiranywe. Mu gihe ibyo byaha bitavuzwe mu rubanza rwa mbere, nta n'icizere ko ubu ariho bizoca bikorwa. Utubazo 10 sentare ntahinyuzwa ikwiriye kwishurako kandi ikwiriye kwishura ikatubanza ikarwishura iyisunze amategeko. Mu rubanza Generali Bunyoni yaciriwe ubwa mbere hariho igipfungu cagumyeho ku byo yagirijwe. Turakeneye umuco kuri tuno tubazo dukurikira. Ikibazo ca mbere ku caha kijanye no kugerageza gutembagaza ubutegetsi. Generali Bunyoni yaravuze ko bitumvikana ingene yoba yashatse gutembagaza ubutegetsi akoranye n'umukuru w'umutumba wa Mubone, abashoferi biwe babiri, ujejwe kubaka amazu yiwe be n'abakoroneri babiri. Yavuze ko nimba by'ukuri uwo mugambi warabayeho, sentare ikwiriye gutuma ko abo babikoranye bose. Iki kirumvikana rwose. Iyi kudeta yari kuyikorana nande? Ikintu kigira kabiri kiguye kubazwa parike kandi igomba kwishuraho. Ibyemezo byagumye bitangwa na parike ku bijanye n'uwo mugambi n'ubutumwa bwanditswe muri telefone. Yaba General Bunyoni yaba bagenzi be bagumye basaba ko ubwo butumwa buzanwa imbere ya sentare ariko ntibyakozwe. Birahambaye ko ubwo butumwa bwerekanwa kugira ngo bimenyekane ibyabaye. Icya gatatu, General Bunyoni na bagenzi we baremeje ko bize gukora ubutumwa bw'ububeshi bakabubishira mu matelefone yabo bashaka gufata. Birahambaye ko ico kibazo gitomorwa neza maze abarundi bamenyeshwe abantu boba bararemetanirijwe n'iperereza ry'u Burundi hakoreshejwe ubutumwa mu matelefone. Byoba byiza sentare ntahinyuzwa igiye ifashe ingingo ziboneka zihagarika igisata coba gikora ibyo bintu mu iperereza kandi ababikora bagahanwa hisunzwe amategeko. Ku caha co kugerageza kugandagura umukuru w'igihugu hakoreshejwe amagendegende, Bunyoni yaragirijwe ko yagerageje kugura umupfumu wo muri komine Butanganzwa ngo amufashe kwica Perezida Ndayishimiye. Uyu mupfumu ntiyigeze azanwa mu butungane kandi ari umuntu azwi neza aho aba atanyegeye. Mwibanga haravuzwe ko uyu mupfumu yoba yiyemereye ko yishe Perezida Nkurunziza. Birahambaye ko iby'uyu mupfumu bija ahabona. Mbega hasanzwe akorana na Perezida Ndayishimiye ku buryo byoroshe ko yokwica umukuru w'igihugu kubera ingero ahawe na Bunyoni. Mbega umuntu yoba yariyemereye kwica umukuru w'igihugu Perezida Nkurunziza birashoboka ko atabikurikiranwaho imbere y'amategeko. Ikigira gatanu, ku caha co gutuka Perezida Ndayishimiye ngo ni vuvuzera na General Gervais Ndirakobuca ngo ni impene. General Bunyoni yavuze ko atigeze yita umukuru w'igihugu gutyo ahubwo ko uwo baganira ari we yabikoze. Yongera avuga ko akazina ka mpene ari ikiganiro yagiraniye n'umupfasoni wiwe bashima iciza Ndirakobuca yabakoreye mu kubagemurira impene iryoshe. Sentare ntahinyuzwa irakwiriye gutomora ingene abantu babiri bokwagirizwa gutuka umuntu mu kiganiro c'ibanga kibaye hagati yabo ata wundi bagwiye ayo majambo. Koko ikiganiro kibaye hagati y'umugabo n'umugore wiwe ata wundi n'umwe babwiye ikiganiro cabo, bashobora kwagirizwa ko batutse uwundi muntu. Biratangaje cane. Kigira gatandatu, parike ikwiye gusobanurira abarundi ku caha c'amatungo adasiguritse. General Bunyoni yarasabye ko bamuha umwanya wo gusigura ikintu cose atunze iyo yagikuye. Iki kintu kirakwiriye kuba ku mugaragaro, abarundi bakerekwa neza ko Bunyoni yabivye canke atabivye. Sentare ntahinyuzwa yotanga ibyemezo bikwiye ikamubeshuza. Kigira indwi, ku caha co kwiha inyungu atarekuriwe akoresheje amabanga y'igihugu. General Bunyoni yagirijwe kuba yakose inzu yiwe bwite ayihindura ibiro ubushikiranganji bw'umutekano yari arongoye bwakoreramwo. General Bunyoni yarasiguye ko iyo nzu yari yafashwe n'abashikiranganji b'ikigega ca leta bene w'ibikorwa bya leta kugira bayigire ingoro y'inama nkenguzamateka. Sentare ntahinyuzwa ikwiriye kuzana abo bashikiranganji bakabisigura neza.
Sentare Ntahinyuzwa ikwiriye kandi gusaba kumenya amazu yose y'abategetsi bo hejuru asanzwe akozwe na leta, ikerekana ingene ayo mazu akozwe hanyuma igaca ishinga ingingo ijanye n'ibintu bidakwiriye gusubira gukorwa n'abategetsi bose. Ku caha co gutunga ibigwanisho atarekuriwe, abahoze bajejwe umutekano ku rugo rwa Bunyoni barerekanye neza ko ibigwanisho byose byavuzwe byari byagiye biraherekanwa mu vyegeranyo byo kubisikana hagati y'abo bantu. Bongera berekana ko parike yagirije Bunyoni ubwoko bw'ibigwanisho bitabaho no kw'isi yose. Ni vyiza ko sentare Ntahinyuzwa yokwerekana neza ibyo bigwanisho yagiriza Bunyoni aho byavuye. Ku caha co kwica ubutunzi bw'igihugu na cane cane mu kunyegeza amafaranga mvamakungu, ni vyiza ko sentare Ntahinyuzwa yoshira ahabona ibitigiri vy'ayo mafaranga Bunyoni yanyegeje n'ivyo yagiye arayakuramo. Kigira 10. Perezida Ndayishimiye yaragirije Generali Bunyoni kuba ari we yishe ubutunzi bw'igihugu mu gihe yari umushikiranganji wa mbere. Ibyaha by'umushikiranganji wa mbere kugeza ubu nta sentare n'imwe ishobora kubikurikirana mu Burundi kubera Haute Cour de Justice itarashirwako. Ni nayo mpamvu atana kimwe Bunyoni akurikiranwa ko kubyo yakoze ari umushikiranganji wa mbere. None nk'ayo mafaranga avugwa ko yoba yaranyegeje yoba yaciye abihagarika mu gihe yari umushikiranganji wa mbere canke ni icaha cabandanije mu gihe yari arongoye leta. Sentare Ntahinyuzwa yogira ico ivuze ku kibazo cyo gushiraho Cour de Justice kugira ngo bose baje bahanwa. Urubanza nirumenyeshwa abarundi. Bunyoni sungwa ari we wese, ibyo yagirizwa byerekeye abarundi bose. Nk'uko no muri kahise byagiye biragenda ku manza zihambaye cane, turasabye urubanza rwa Generali Bunyoni rukorwe ku mugaragaro mu buryo abarundi bifuza abashobora kurukurikirana. Ntirukwiriye kuba urubanza runyegeje. Urubanza rwa mbere rwabonetse nk'uko rwoba rwari rwaciye imbere y'uko rwumvirizwa. Hano ikibazo c'iteka n'icizere by'ubutungane mu Burundi kirabyutse. Niyo Bunyoni atocirwa urubanza nyarubanza, Perezida Ndayishimiye azoba ahejeje guhamba ijambo we nyine yatanze ngo ashaka guhindura ubutungane mu Burundi. Nayo sentare Ntahinyuzwa iyo izoba yemanze ko ari sentare itamikwa ijambo. Ikibazo ni kimwe koko ni urubanza canke ni inyinyurana ry'abakeba ba Generali Ndayishimiye na Generali Bunyoni. Ese biragarukira he ko abakuru adushikira adahumuriza? Kuki Perezida Evariste Ndayishimiye ashaka kumwica byanze bikunze? Turaza kubigaruka ko mu nido y'amakuru aho tuza kubereka ukuntu ibintu byifashe mu ibohero rya Gitega ndetse n'uko urubanza ruriko ruragenda. Urubanza rwose muzarukurikira kuri n'umuyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV udushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.